Banyakubahwa bamenyesha amakuru, banyakubahwa mwese dufatanije kurangura amabanga yo kuserukira abandi mu by'amahinguriro muri AIB. Twashaka kumenyesha kuri uno munsi muri conference yuko l'association y'abaindustriels b'u Burundi basanga bagize la chambre des industriels bagiye hamwe kugira ngo bagire ico twise ihuriro yagihananishwa y'amahinguriro akorera mu Burundi no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Kuri ico rero iyo hanishwa rizoba ku matarike 18 kuva ku itariki 14 gushika itariki 16 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka nyene turimo, aho amahinguriro yo mu Burundi azoshobora kwerekana ibyo basanzwe barangura, ibyo barangura kandi bahingura, ndetse twashoboye no gutumira n'amahinguriro yandi yo mu karere k'ibiyaga bikuru Afrika y'ubuseruko kugira ngo nabo nyene bashobore kuza kwifatanya na twebwe kugira bashobore kwerekana ibyo basanzwe barangura, ndetse bikazofasha abantu basanzwe barangura ibintu muri ibyo bihugu dusanzwe dufatanije abo karere k'ibiyaga by'ubuseruko, berekane ibyo barangura, berekane ibiciro, berekane n'ubuhinga basanzwe bakoresha. Tukaba rero twifuza yuko abantu bose basanzwe barangura imirimo ngaha badandaza n'abandi yuko bovyitaba kugira ngo dushobore kwerekana no gufata mu mugongo amahinguriro yanyu ariyo yacu. Murakoze. Urugero amahinguriro yo mu Burundi ariko ushoboye kugereranya n'amahinguriro yo mu karere, turacari nyuma cyane nkuko nabivuze, kubera ko twagiye turagira ibibazo byagiye biba by'amakrize mu gihugu. Turacari nyuma cyane kuko politique nationale d'industrialisation yategerezwa kuba ihari kugira ngo yerekane aho tuzakuja niyo twari tuvuye. Ntiyashoboye kubaho, hari hakiri politique d'industrialisation yo mu mwaka 1986. Mugabo rero kubera ko iyo politique ubu nyirikiraye kirasubirwamo kandi bisa n'ibyarangiye, kandi tukaba turiko turagerageza kugira tunagure ico gisata, nibaza yuko atankeka yuko dushaka kubiteza imbere, nibaza ko utamuntu yogira ubwoba naho tukiri nyuma tugereranyije n'ibindi bihugu. Mugabo turafise potentiel, turafise byinshi bitwereka yuko dushobora guhambya ivyo bihugu bindi. Kandi igihe twaja muri communauté hariho byinshi byagiye biracibwa mu ngiro kugira ngo bitange uturusho tw'amahinguriro akiri nyuma ugereranyije n'andi mahinguriro kugira ngo dushobore gufata abandi. Hariho ivyama exoneration ya matière première aja mu byo guhingura ibyo dusanzwe dukora. Ivyo navyo bikorwa ku mwaka kandi leta irabidufashamwo, n'akarere ka IAC, secrétariat général ya IAC niyo babidufashamwo kugira dushobore kuja ku rugero. Ibindi navyo nuko amahinguriro yacu ariko aragerageza ibishoboka kugira ngo bameliore ibya technologie, kuko ubuye ibintu bya technologie biri mu bintu bikomeye cyane kugira ngo amahinguriro ashobore guhiganwa n'ayandi. Iyo technologie mwe muri kumarakoresha muri nyuma gose ukuvuga ko nivyo mwimbura bizimbye kandi bitagira akanovera. Ivyo navyo nibaza ko twimiriza abo dusanzwe dusangiye umurimo, abamambere b'iwacu kugira ngo bashobore kuvyita bakiri kare nabo nyene ntibagire ibibazo bashobora kugara. Kuvyeke bya contribution y'amakori, nibaza ko mwese murazi amahinguro mu Burundi kwangana, murazi no hakarorero, murazi Brarudi ivyikora, murazi Sabonoro ivyikora, murazi Sosomo ivyikora, murazi bya Zambi ibyo bikora, bya Minorake ibyo bikora. Muca mwiha urugero mubone akarusho akazi gatangwa n'amahinguriro, amakori atangwa n'amahinguriro. Nibaza ko ataragaseswa rumuri mwese mubibona ibyo bisambutsa dukora, ahubwo dukeneye cyane gufata mu nda na mwese mukadushikira.